hanyuma naje kubatanzi ndobanza kwidondora nitwa Desire Nduwimana abandi mwene so asengera kwishengero ryo kundava ndubatse n'umufasoni umwe Imana ikaba yaraduhezagije uruvyaro dusabana 5 hama muri kano kanya nubanza gushimira abavyeyi bacu bashiye kunyumvira ko kugira ngo ngire ico shikirije ishengero. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Hama namwe ndabashimiye muze gutega amatwi ibyo tugiye kuganira nibikorwa vyiza vy'Imana yakoze kuri jewe kugira no munsi shobore kundi hano shobora kuvugana namwe. Yesu nashimwe. Amen. Ndavuze Imana iriho kandi irakora. Ivyanje nkuko umuvyeyi yavuze nawe mvuze ngo ndabivuge byose bo mu munsi wose kugira ngo bihere, ariko muraza kumuhundira nze guca make. Yesu nashimwe. Amen. Ubwa mbere na mbere ndi umuntu yagira ubuntu n'Imana, Imana ihagakiza ndi umwana muto. Yesu nashimwe. Bajya bana bariko baririmba ngaho nanezerewe cyane ko nanje Imana yampaye agakiza ndi umwana muto, ukuvuga niga mu mwaka wa 4 w'amashuri mato. Yesu nashimwe. Iranyihamagarira ndagenda ndakizwa mpera mu y'abakuze hama ndagenda mu miga y'abana nihanirayo ndakuriraho gushikaho batizwa nabatizwe niga mu mwaka wa 6 aho hari mu 90 aho nabatizwa hari mu 98 mu Konoeli niho bari banyakiriye kuririmba muri korali ya mbere, korali ya kabiri. Ubwo ndi muri korali ya mbere mwabasanzwe mu korali ya mbere, muri korali ya kabiri mu Gwetse aho ndiko ndivuga kugira mu menye. Yesu nashimwe. Amen. Ibikorwa rero haniniya bitumye shobora guhagarara no munsi ni imyaka Imana yanogeye yo kongera kubaho. Je ndi umuntu yakoreye Imana kuva ndi muto, narakoreye Imana. Murumva ko nabatizwe 97 98 je narumuririmbyi kandi ndacyari muri gushika no munsi. Yesu nashimwe. Amen. Ndi umuntu nahinduye n'ibikorwa byo kubaho bya misi yose. No kuvuga mpejeje amashuri ya mbere naciye nizigirwa gukorera mu ishure kugira ntabwo ubumenyi nanje. Narakoreye muri seminari y'Ubugarama ndakorera imyaka 4. Inyuma y'iyo myaka 4 ndunguruza mu bindi bikorwa no kuvuga nkorera mu muryango wa Croix Rouge guhera mu 2014 gushika no munsi, ariko hagati aho intaye yanjye kwishingira hageze atakaza ifisi, ariko ni Imana yagomba kugira ane kundondera. Narakora ibikorwa by'Imana ariko ari hano hari bwagere. Yesu nashimwe. Amen. Itariki 4 z'ukwezi kwa ndwi mu 2021 twebwe ndi kumwe n'umuryango wanje n'abana twari dufite ubutumire ku muvyeyi asanzwe arongoye bakorana ibikorwa n'uwitwazananye hano yitwa Pasteur Viateur. Dufite ubutumire yari yaraye asohoye umwana wiwe. Ubwo rubanza nije ndarurongoye guhera mu nteguro y'urubanza yose rwa mariage. Hama ku munsi rero w'Imana bamuzanira ubugeni muhira, nanje arambwira ati uzoze uzanire n'abana banje ndafite ikintu uzobagabira. Turagenda na madamu turagenda n'abana. Urubanza n'ubundi ngenda gutegura neza, byose bigenda neza. Urubanza rurahera, abana arabagabira
biwe uwo munsi abana biwe bari babiri, hariho umukobwa nawe rero yaragiye nawe uwo munsi yaramugabiye, n'umuhungu aramugabira, n'abana banje aca baragabira intama. Yesu nashimwe. Amen. Hageze gutaha nari mfite moto Yamaha, ndatahana abana ndabashikana, ndasubira inyuma kugira ntore madamu. Pasiteri yasanzwe aba hafi y'iparuwase ya Muramvya, nabo tubajya ku isoko y'Umuramvya. Subira inyuma rero ibyabaye je ntabyo nasubira kumenya, kuko ngeze hajya kuri lise je baciye bangonga ngo ari indi moto duhuye ifise abantu babiri, ubwenge cyabagenda. Hariya abamadamu arindiriye ko njya kumutora, mu kanya baratelefona ati burya yagize isanganya kandi rikomeye cyane. Yesu nashimye. Jewe ikintu cyabaye, barashoboye gukora ubutabazi, abari bahari barantwara nyine ku bitaro ntabyo nzi, naje kubigara mu motari, narashoboye gutora ubwenge, imoto nyene yindi niyo bashizeko barantwara kugira ntabwenge nari mfise, ukuvuga nava amaraso mu mazuru, nava amaraso mu kanwa, nava amaraso mu matwi, nashoboye gukomereka, haboneka hari mu ivi, hari ahantu nakomeretse ku ivi, ahandi ni ukuvuga ni ngaha ku jisho, ni ukuvuga je irigufa ryaravunitse kuri iri jisho nyene hotekeye, irigufa ryaravunitse, caravyimba, ijisho cyarira nkuku, umva nta bwenge nari mfise. Ariko baramfasha ku meza, ahangira nce kuri make kinyanda giheze, ngomye kubabwira gusa aho navuye. Yesu nashimye. Amen. Bako baramfasha ku meza, candarangitse. Umuntu arangije, umuntu ataramubona, ni ukuvuga ahashobora kugira ingufu nkagira ukuboko nkuku ntibikunda, ukuboko babagize kugwa nkuku, izo si wagize ukurimera uku, ikintu cyose kimera guki. Hariho umuhisi umukozi w'Imana mwarimu Emile, twaduseba mwarimu Emile babiri batatu mbere, rwasanzwe n'umusi hariyo babiri, hanyuma hariho ubundi yari ahari yitwa Emile nyene. Uwo rero twari kumwe kwa pasiteri, ataraza narangije kuri iyo meza, ukuvuga narangirije muri radiographe bagenda kurabira abantu ko bavunitse, niho bariko barashonera kuko ira barangene bimeze mu mutwe. Cyo birahera, acaravuga ati abantu bose barabasohora, bamaze kubasohora aravuga ati uyu ari umwana wanje, bindira gato ngirije bw'Imana. Acarasengera, arasenga amasengesho, abandi bose bari hanze, Imana cyakora igitangaza. Aje gusenga bagiye bumva ndiko ndapfuna nk'umuntu anizwe n'ikintu. Guhera ku muganga yarafise, yari hanze, abantu bose bari hanze, bamaze kwandikura n'umunsi ibintu biroroshe kwandika ku rubuga ko umuntu yapfuye, byarabaye. Hanyuma bamaze kuza baca basanga ndiko ndahagurwa, bagize gutya baca basanga ikibu cy'amaraso kingana n'iki gice cy'urutoki rwanje nk'uku, ni ukuvuga nicyo cyatumye mpfa. Ni ukuvuga amaraso, sinzi ko murabona ahantu babagiye, amaraso amaze kuva mu mitsi aca yibumba nyene akaba ubuseri, niko bavuga mu Kirundi. Burya je ngo bari bunyishe rero, kuvuga bwaciye bugira umuhogo, impemu kuva nizashobora kukuza byose bicenda hera rero ndarangiza. Ko kari kamwe, Imana ikora igitangaza, ayo maraso amaze kumvamo ndasubiye ndahema. Umuganga yari karakurikirana, yarose itegeko rivuye hejuru ko ntegerezwa kurungikwa i Bujumbura. Ndashimira umufasoni wanje, Yesu nashimye. Amen. Rero naramuvuze
kuko twari turi kumwe. Abantu mubatse muze muraganira ukuri nawe mubakanye. Yesu nashimwe. Amen. Muvugana ukuri. Jewe aho ku munsi wa gatanu nari maze hafi umwaka wose atakazi ifise kontra yaraheze, mugabo nari samahera ashika 600. Ayo mahera ni yari kuri konte, ayo mahera yari mu nzu abitse. Uwo munsi wa gatanu ndamubarira ceri sa rero hari ikintu kibana mu mena kweki naho twajyama ndafise amahera novuga ati nari intega bizoza nabitsa aha 600. Imana mugabo yoyo yarizi kumbe bizombako. Nagenda babwire ivyo bibaye muri uwo mwanya amaze kuza agashika ku bitaro akabona ingene meze, yasimvye muhira atora ya mahera, nta yandi mahera yari afise ushobora kumarukana Bujumbura kuko vyasaba ibintu birebire. Hari mw'ijoro ari ku munsi w'Imana, Imana ishikora ibitangaza, turamanuka nta bwenge mfise. Ivyo bakora urumva nta kimwe numva kuko ubwenge bwose bwari bwatakaye. Je ndasubiye kuronka ubwenge, baranjana muri kira kurabisha radio. Uyibonye radio bankoreye, umuntu wese yayibonye yashobora kwemera ko ari jewe ndiho. Ibikunda yo kwemera ko murafise ubwenge. Aho ndavunitse aha, uyu mutwe waciye usaduka urajamo igese iva ngaha igenda gushika hehe gushika aha. Ariko nabwire yuko nakize ata operation bankoreye. Yesu nashimwe. Amen. Icyo nagomba gushika koreye kandi gikomeye. Ukuvuga itariki 7 z'uko kwezi nyene kwindwi isaha ya 9 numvise ijwi rimpamagara. Ndaryamye hajya muri w'akarende. Wewe uri Desire Nduwimana? Ntego. Papa wanizo habona Bonaventure? Ntego cyane. Mama wanizo habona Serafina? Ntego. Wavutse mu kwezi kw'icenda 1991 ntego. Itariki ni ya 10 z'ukw'icenda ntego niyo yaherejeko. Ivyo bihejeje kuvuga nagiye mbona mpanuye. Ndabona ahantu ndiraba mbona ndiko kada kantu bashira ku muntu bari bashira mu miti katetere. Hanyuma ndabaza madamu amajambo ashika nkangahe. Muri ico gihe hariho nabene data bari baje kunsuhuza. Ayo majambo namubajije madamu yaratakaye. Abandi baravuga ngo aho ngo ari amajambo ya nyuma umuntu avuga ngo arapfuye. Yesu nashimwe. Ariko Imana y'inyonge imisi yo kubaho. Imana y'inyonge imisi yo kubaho. Naciye ndabwira mpamagarira umuganga atari umustage tuvugane. Namubajiye amajambo nyene namubaza, ariko acabanza mbaza ikibazo ndemera yuko nza kwishura ibyo uza kubaza byose, ariko nanje ibyo nza kubaza uraza kubinyishura. Cyangwa mwishura nti ibyo uza kumbaza ibyo nza gushobora kwishura ndaza kubyishura, ariko ibyo ntashobora kwishura bisaba yuko ndinda kwiyumvira uzogaruka ndakwishura. Imana kirabikora. Ibyo ndamubagiye byose arabinyishura. Bya bindi madamu ari kunyishura. Hama namubaza igituma nawe naraje aho hantu ko je singwana nta musindira ninjira ko ari umuntu niba yamuriye ikibi arankubita kugira mbere nkuko, ariko arabisigura neza byose nyine byagenze. Hama ndabitahura nawe carambaza ibibazo icyo yakoze mpeje kubimwishura. Yaciye avuga ngo Imana usenga yagukijije. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Abariye ngo Imana usenga yagukijije kuko uwo mwanya yagirije ko bwaca bagenda kungirira operation mu mutwe kugira barabe yuko harimo imitsi
iyo baratiganye, ariko ivyo byose Imana yakirindira cyangwa yakize. Aho muri wa karere ndahamaraho iminsi 7. Igitangaje rero nagize isanganya ku munsi wa mbere naronse ikiraka. Yesu nashimwe. Nagiye gukorera mu ntara ya Mwaro, mu ntara ya Bururi, mu ntara Rumonge cya Constance, nakora iminsi kuri 22 gutyo, kuko hari iminsi 26 twakoramo iminsi ya Mungu tutakora yonyene. Nateza kuronkamwo imiliyoni 2,600. Umushomeri urumva icyo kintu. Ndikomena kubwira ishaka ry'Imana ingene rimeze. Aho nagomba kuvuga aho navuye, kugira aho ivyo ngoma ndababwira mwanya muto cyane kubera ni byinshi. Aho ndababwira kimwe gusa gihagaze ku cyerekeranye n'ibikorwa by'Imana, naho tujana naho tuja. Abarinzi bayivuze, hariho korale aya numvise yitwa A. Ivyo ngenda babwire byose yagiye kubivuga, byose yabivuze. Yesu nashimye. Ukuvuga umuntu yagira ubuntu akamenya Imana ayigumeko. Iri joro turiko turakorera ririho. Yesu nashimwe. Amen. Ririho. Bijya bisibo bavuze tuza twambaye, ajya amakanzu meza tuza twambaye, kujya kunama marayika n'ibinyabugingo bizotwakira. Kiragira ubuntu n'Imana, ivyo naribonye. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ibyo ngenda babwire sibyo narenda rota. Nuko bavyumvaga yene. Weka kabisa. Nukuvuga iyo tariki nyene 7 mwijoro doje gufungura, doje gusenga, twari muri chambre yarimo igitanda n'indyamyeko n'igitanda cy'umugwaza. Doje gusenga, jewe na Sezerisi nabonye umuntu atarantwara cyamadagiye. Nafikiye mu nzu ifise ibyumba 2. Aha muri salo, cyumba kindi kimwe hariya, ikindi hariya. Icyumba cyo hano hari ahantu hirabura, hari induru n'amarira menshi cyane. Icyumba cya hano cyarimo abantu bambaye neza, imyambaro myiza, nta mutama yarariho, nta musaza yarariho, nta munyagendana ubumuga yarahari. Abantu bose bari abantu beza bambaye amakanzu yera, bamuririmbira Imana gusa. Yesu nashimwe. Amen. Imbere yo kwagera muri cya cyumba ndababwira twashikiyemo ibikorwa abakozi Imana bakora, babwira ati ibikorwa mukora birandikwa. Usanga afishaje hajya ibikorwa by'iwawe wakoze n'amazina y'iwawe na passport y'iwawe. Imana yambariye ngo abantu baritirana. Desire d'Imana ni ibihumbi byinshi kwisi, mugabo hari ikintu kibatandukanye. Yesu nashimwe. Amen. Sanga ni foto yawe ihari kuburyo utigaragaza ngo ibikorwa byawe bihari hajya. Hagacaho rero n'ahandi hari amanota ashobora kukwinjiza agutorera kujya hajya cyangwa ujya hariya. No musi Gatolika nayo bavuga ngo ni purgatori, ariko abanyabaho ni ukuvuga n'ahantu turindiriye kwinjira neza. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu rero kurangiza kwiwe, Imana kiranyigishira umuntu arangiza, umuntu arabona inzira ajyanye yariyo akiriho. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu ariko ararangiza inzira ajyanye ni handi bariko baramwereka ibikorwa byiwe. Twebwe tuba turi hano tubibona, ubwo we arabibona. Imana kimbwira ngo nicyo gituma hari umuntu vyanka ukamengayo kwanga bagendayo agatera imigere agakubita ibintu akagiranye mugabo Imana yambariye ngo naho yobabura ubusa agapfa ubusa rimwe. Urumva ko ari ikintu gitoya cyo ikintu gitoya kiri munsi rwose kiravye n'akantu gatoyi rwose, mugabo nta muntu n'umwe ashobora kukamuha guhinduka no kwihana no guca bugufi no kurondera iyo nzira. Wirondera ikiriho wenyene
ukiriho wenyene, ukiriho wenyene. Yesu nashimwe. Ahandi bishoboka. Imana ishanyigisha rero, inyigisha ku cyerekeranye ibikorwa. Nicyo ngenda babwire, ibindi ni byinshi cyane, ni byinshi, ndabivuze ni byinshi, muganga ndavuga mu ibikorwa, mukora ibikorwa by'Imana mukiriho. Yesu nashimwe. Kandi mugire urukundo. Yesu nashimwe. Imana kinyigisha ku bikorwa byo mwishengero, inyigisha imbwiye ngo umuntu w'umukene hagiwani amahera atabura nangahe cyane, ibwira ngo amahera atabura n'amahera 100 ariko wagasore mwijuru Yesu ndiho kinkore n'uwo shasha n'umuntu cyandavuga ati niyo nyene tiyo n'umuntu ariko arasenga umuntu arayimuha niyo mahera make. Umuntu afite amahera menshi nawe ufite amahera ngaha, umuntu afite amahera menshi tararengera n'amahera yacu y'amarundi, usanga ufite amahera yitwa amadolari y'agaciro nayone ikiramenagura nk'uku hasi nk'uko babana no kwaririmba bambaye nk'uko nyene amadolari menshi wamenya urumva ciye mbuga rwose, wamenya nk'umuntu yoca ibyo bintu yoca n'ubakisi babantu bamumye baririmba nta n'umwe yigeze atora ayo mafaranga. Ikinyereka rero ku bikorwa navuze kugira ngo igikorwa cyo ku bikorwa byonyene nta niniya cyane, ariko iravuga ko kigerekana igikorwa cyonyene, ibindi iyo twavuganye n'abakozi b'Imana nzoyibakishiriza ko dufite akandi. Yesu nashimwe. Ikibwira ngo uyu muntu woshobora kuntorera none nk'umuntu mwita ko umukene mwishengero. Aha ndazi nka mwarimu asanzwe arongoye hano, umuntu yoshobora kumubwira ati, yoshobora kubona ati umuntu w'umukene wanyuma ari ngaha akamwerekana, cyandamwerekana rwego nivyo kinyereka amanota yiwe, isangana amanota meza cyane, ikinyereka ibikorwa yakoze. Bya bindi baba batubwira tugenda gutora umucanga hariya agaheba umwanya w'akazi, bya bikorwa byo guterera kuri za mfubyi, uwo muntu yanyeretse yarafise 500 ayatangira rimwe, abantu b'abakuru batangije 100 amanota yiwe. Yesu nashimwe. Ikinzana rero kuri abantu bitwa bakuru nimwe ko ndavuga, ikinyereka aho bari, sanga amanota bafise, akinyereka ibikorwa byabo, cyanumva birateye ubwoba, cyandavuga Imana idufashe. Yesu nashimwe. Ciye ku mayange dukora ibikorwa by'Imana hakibona, hanyuma tubikorane urukundo. Yesu nashimwe. Urukundo niko Imana yambwiye ngo nibwo rubuze mu bantu, nibwo ruko ratuma abantu benshi bagenda muri gehinomu. Imana idufashe tuzigame kandi bwize urukundo muri twebwe, ibikorwa byose turakora ubigire mu rukundo. Hari ikintu yavuze cy'amacakubiri n'iki, abantu bose Imana yaranyeretse ko umuntu ari umwe, kuko yahumekeyemo impemu imwe n'Imana imubumvye mu ivu. Yesu nashimwe. Nagomba garukirize hano abumvise intaye yanje, Imana ibahezagiye. Amen. Sisaba umukozi w'Imana ace asenga kubw'intahe, umurongozi wo ngaha adufashe. Niki wayihaye Mana yawe, ese niki wayikoreye Mana yawe, niki wayihaye Mana yawe, ese niki wayikoreye Mana yawe, benshi baravuga sigara, ese niki wayikoreye Mana yawe. Asengere umumama, asengere Ezire, asengere n'abandi bose, asengere n'ijambo ry'Imana tugiye kukaza. Mwami Mana yacu, nyakubahwa Imana, turagushimiye tugukengurukiye igitondo cyiza nk'iki Mana.
turakubashe kuko uri Imana nziza, uri Imana ikora ibitangaza bikagaragara. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo, bene data bamaze kutubarira gukomera kwawe. Turagushimiye wowe kuzi ingene ushobora gukura umuntu ahantu atamuntu yoshobora kuhamukura. Turagushimiye rero kubwo bene data wagiriye neza. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye n'uyu wakuye mu rupfu kugira ngo ashishikare. Mwami Yesu, kuvuga gukomera kwawe kandi yongera avuge ibinyene by'amabanga. None rero Mwami Yesu Kristo, urabazi kandi urabasobanukiwe, n'ubongera intege mu rugendo kugira ngo bikunde bashishikare kugukorera. Kandi ikindi gihe Mwami Yesu Kristo uzobahe kuzobona ibinyene wahishuye. Mwami Yesu Kristo uzobukoze. Urakoze rero, turagushimiye. Ibisigaye turasengeye umwanya tugiye kwinjiramo. Turasengeye umukozi agiye guhagarara imbere y'ishengero. Turagomba ubwiza bw'Imana bumukayanganire. Turagomba ngo umukoreshe ibyo wagabiye byose gukora. Turagomba ijambo ryawe rigira ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu. Urakoze ishengero ngirira wegereye. Bakozi bari hano, mukozi agiye kwintega cumukoresha. Ibisigaye Mwami Yesu Kristo turarindira icyo ugomba kuvugana nacu. Nuko turaguhaye ikaze, bwiza bw'Imana bube hano, mu izina rya Yesu Kristo Mwami dusenze. Amen.